Rino bavuga industry kugira karyohe wino industry mugabo bavuga industry ngo kugira ushikira ibintu kanaka urasacrifice ibintu kanaka surtout uri umukobwa hari ibintu bimwe bimwe ugenda urasacrifice kugira ngo ushika ushaka arico gituma navuze ati jewe sindi prêt gusacrifier ibintu vyose sindi prêt kuronka succès à tout prix sindi prêt kugurisha ubuzima bwanje kugira ngo menyekane shikire bijyansinde canke sinsinde nivyo nariko ndavugaho fete ni ibintu bibandanya urumva ubu wewe donc umuntu abakubonye tu uragakobwa ka jeune fille hama kacavuga ati uwo kabaza none urumva uwo kwigirisha kwashaka kugafasha hama agacara ngene yo urumva nyene yo barizamwe n'ibindi par exemple hariho nka nk'umuntu akubwira ati je no gufasha mugano gufasha dukundana no gufasha dukundana canke hari ibintu wabanje kunkorera d'abord naravyumviriye ko ivyo vyuko ngo umukobwa ngo aje ngo muri industry ngo direct ngo aca twarinda ako naciye nibaza none niba bazitera urumva mugabo nibaza yuko nta mukobwa n'umwe aza muri industry ashaka gutwarinda nizo tentative urumva biraba vyinshi urumva biraba vyinshi kuburyo urumva araronka umuntu uwa mbere akamubwira muga akamuha condition akaronka kabiri akamubwira ati je no gufasha mugabo condition bya bintu byo gukunda abantu musanga ibitsina novuga ko ni possession nifatanye n'ivyo umuntu akora ni novuga ko ni mwe mu mbizinjira mu muntu like that urumva kuko hari n'abakobwa ataraba happy bakunda abakobwa bagenzi babo hari abahungu ataraba happy bakunda abahungu bagenzi babo rero ivyo onye ça n'a rien à voir avec le rap urumva hama icuko umuntu atagira umu boyfriend canke umu girlfriend wavuze umu boyfriend kwa agenda umukobwa Jesse nobishigikira kubera ko je nzogira umu boyfriend kandi nibaza ko n'uburenganzira bwanje icambere sindi umurezi bien cakabiri ndakijijwe ca gatatu abi mama je nzo umumama urumva nzo umumama w'abana so sinzi ku bandi bakobwa ngene bigenda like Yes, nkundira ndakuramutse nongera ndaguha ikaze kuri Magic Channel wowe uri kuradukurikirana aho uri hose waba uri mu Burundi abari muri Arabie Saoudite mu bihugu vy'Arabu ndavuga Oman, Qatar n'ahandi yagiye atandukanye tutibagiye ibihugu vyo mu Burayi ndavuga za Europe Amerika n'ahandi yagiye atandukanye nuko nikaze ni vibe yacu renze nyuma y'igihe kitari gito benshi bamaze iminsi bamubona bavuga bati n'umwana kiri muto ashoboye kuza muri rap abikora neza no mwigeme kazi n'umurundi kazi w'umwigeme nahiruka gushobora gutwara agashimwe ka Kasama Song aho ubona ko yashoboye gutahukana imiliyoni zigera kuri 6,500 yatwaye ubushimwe bubiri agashimwe ka mbere n'agashimwe ka kabiri nk'umwe mu bigeme bari bashoboye gushika muri iryo higwana uno munsi nashoboye kuzana kugira dushoboye kuyaga kuri binabiriya mwite Marlin Fossi ndakwakira cyane Marlin kuri Magic Channel. Asante sana. Marlin meze neza. Cyane gose. Abantu benshi bakunze kukubona bati wa Marlin wa ndakijijwe kwiri kwita Marlin Fossi. Marlin for Christ. Ni nkuko navuga ati Marlin for Christ ni Marlin wa Kristo nyene. Jendu wiwe nawe nuwanje. Ni Marlin for Christ de. Nuko bashaka kumenya rero Marlin umunsi wa mbere ushobora kubona ko uri muri irya higano rya Kasama Song ni Marlin yagize ibishobisho bimeze gute kuko si rya mbere twari tumonye mahigano twaramonye muri Yangabire twaramonye no mu yandi mahigano ariko Kasama yaje afise umuvuduko n'ingufu zidasanzwe bon je nararyohewe hamandagira ivyizigiro numva nyene ko it's my time numvise nyene arico gihe canje numvise no gyizereramwe kurushko narizereye mu yandi mahiganwa and
byabaye namwe mwaciye mubibona nuko Marlin arashitse muri finale ushobora gutwara miliyoni 6,500 yes umunezero wari myinshi staff yiwe yose ndetse rwa turabisubiramo ariko twashoboye kubona nyuma yaho zimwe mu mbuga zagiye zirerekana ndetse namwe mu majambo wagiye urashirako havuze ati behind the success haba hari inguvu nyinshi umuntu yagiye aratanga ati ndashimiye Imana kuba naraciye muri challenge nyinshi ariko no musi mpagaze nka Marlin turashaka Marlin no musi aduhete mwanyaje kubera iki kwandika amajambo nkajya urabona kuri umuntu yagize success haba habaye ibintu byinshi gose nico gituma je natahuye n'abantu bamwe bavuze ati ntiwari udeservinga ajya amatrofe baguhaye kubera ko nihukiza uciye ushika utwara ariko je siho nkiza kandi ntijya mbere ngiye mu competition nari maze kuvamwe mu competition papa ske ntabishoboye mugabo hariho ibintu bimwe peut-être ntashoboye kuzuza iki ya rero donc mvuze ati ndashimye Imana ku ma challenge niki ariko ko nashoboye kutwara ijya competition nuko nyene haba hari ama challenge umuntu agenda ahura nayo ariko nyene it's okay ubuzima butarimwe ama challenge bwo bubishe sana uravuze ati ubuzima butarimo ama challenge bwo bubishe cyane mbashaka kumenya kubera ki Marlin kwandika avuga ngo ino shusho yanje muyibone gutya muga ntimuyitiranye n'izindi shusho kuko ndo wa Kristo kubera ki kwandika amajambo nkayi hari ubutumwa kanaka umenga buri kurabwira umuntu Jake igituma navuze kujya ofe nashatse ndabivuze mu yindi mvugo nashatse kuvuga yuko je ndaje nivyo ndaririmba ndahapa ariko je sinshaka success à tout prix sinzokora ibishoka byose nibidashoboka kugira ngo nshikire 6 biratahurite aho nyene uriko uvuga ngo ntuzokora ibikenewe byose kugira ushobore gufata 6 sinzofata riske zose sinzokwinjira mu miryango yose izonyugurukira sinzokora ibishoboka byose hari umuntu avuga ati jewe ndashaka 6 à tout prix ndashaka bamenye à tout prix ikintu cyose bikenewe ko nokora no gikora ahantu hose byonsaba ariko jewe sinshaka 6 à tout prix sinzokora ibishoboka nibidashoboka kugira nshikire 6 à tout prix non kubera iki kuvuga ko utofata risk biboneka ko hari ama risk wowe waratinye gufata bwa mbere hari ivyo byaba byaratumye udashobora kuronka ubwo bushimo bwa mbere uno munsi ukaba waraburonse tuvuge ko za risk yoba yaremeye kuzifata kugira shobore gutahukana no urumva sinavuze ngo hariho risk nafashe kugira ngo nshikire ubushimo icambere je navuga ko ibintu byose je maze kuronka mu buzima ni Imana yabinshikanyeko nico gituma izo risk sinzozifata amin murabizi yuko hari ibintu bavuga ngo muri no bavuga industry kugira karyohe wino industry mugabo bavuga industry ngo kugira ushikira ibintu kanaka urasacrifice ibintu kanaka surtout uri umukobwa hariho ibintu bimwe ugenda urasacrifice kugira ngo ushika ushaka arico gituma navuze ati jewe sindi prêt gusacrifice ibintu byose sindi prêt kuronka succès à tout prix sindi prêt kugurisha ubuzima bwanje kugira ngo menyekane shikire bijyansinde canke sinsinde nivyo nariko ndavugaho fete uri kuravuga kugurisha ubuzima bwawe uri kuravuga gutanga ibintu vy'ikimazi vy'agaciro kuri wewe ngo kugira ushobore kuronka canke ushobore kumenyekana bashaka kumenya hoba hariho ababa barigeze kubikwereka hoba hari imiryango nkuko ari kuravuga ishobora kuba yari yuguruye mugabo ukavuga ati hano très attention ego kandi ntibihera ni ibintu bibandanya urumva ubu donc umuntu abakubonye tu uragakobwa ka jeune fille hama kacavuga ati uwo kabaza none urumva uwo kwigirisha kwashaka kugafasha hama agacara ingene yo urumva nyene yo barizamwe nibindi urumva
rero kubera ko igituma navuze si Jesse nshaka succès à tout prix nukubera ko donc ni uramaze kubona intama yambaye urusato rw'intambwe urumva intambwe yambaye urusato rw'intama ofeta kwereka yuko si bose bien sûr hari abantu bafite umutima wo gufasha kandi Imana ishimwe cyane ku bwawe ariko abantu baba biyambika urushato rw'intama kugira ngo bikunde bagushikire bikunde bakubaze eske togufasha gute ukaja ngaho ukababwira ati jewe ukugira umfashe vyogenda ukunuku hagaca hagera hanakubwira ati okay kugira nanje ndagufashe vyosha bigenda uko urumva iyo ni condition batanze urumva bakubwiye ati uri ready gufata ino risque kugira ngo nanje nkore ivyo ushaka ya bashaka kumenya izo ni risque nyabaki ni nkazingahe cyane nizi Marlin bashobora kuba baramupropose akavuga ati ino ndashobora nabona ko hasi nogeze harandengeye umupaka ararenze limite zanje par exemple hariho nk'umuntu akubwira ati je no gufasha mugano gufasha dukundana no gufasha dukundana canke hari ibintu wabanje kunkorera ariko abantu mubigira no kuri shame on you kuko ivyo mugira vyose hari abantu bafite umutima wo gufasha kandi bazodufasha nuko Marlin we uri karakumva biboneka ko ushobora kuba uri muri bamwe ushobora kuba barabaye baraciye muri ico kiragezo bakagerageza kukwereka ibintu vyiza mugabo bakaguha condition bashaka kumenya Marlin yavyakiriye gute narijya yarasanzwe yumva hari amarimere habivugwa ko ati akobwa baje muri industry yacu d'abord naravyumviriye ko ivyo vyuko ngo umukobwa ngo aje ngo muri industry ngo direct ngo aca twarinda ako naciye nibaza none niba bazitera urumva mugabo nibaza yuko nta mukobwa n'umwe aza muri industry ashaka gutwarinda nizo tentative urumva biraba vyinshi urumva biraba vyinshi kuburyo urumva araronka umuntu uwa mbere akamubwira muga akamuha condition akaronka wa kabiri akamubwira ati je no gufasha mugabo condition akaronka wa gatatu kuburyo rero burya ndakubwire iyo burya ndakubwire kandi iyo ikintu umaze ukibona kenshi haragera igihe umengo ni habitude urumva kavuga ati finalement ngira niko bimeze ngira niko ino industry yubatse urumva ni kiguzi urumva ni urampa nanje ndaguhe urumva suko bimeze urumva rero nivyo bintu cusanga umuntu akubwira ati urampa nanje ndaguhe urumva ariko sivyo vraiment sivyo je mba numva umenga hari Imana nyene iri ku ruhande rwacu hari Imana yofata mu maboko munika muduza urumva hari Imana yofata mpira ivyumviro by'abantu je nuko ndavyiyumvira rero abakobwa baza muri industry sinovuga ngo ni titre muba mukwiye kuduha siyo titre dufise niko yagusabira abavyinshi je nibaza en fait ni constat je yanje sindi ko ndabavugira nabo bazoza bivugira mugani constat yanje yuko biraba vyinshi urumva abantu badafise ikintu bagufitiye vya vrai nibo baba ari benshi par rapport y'abashaka kugufasha rero je nibaza ko biraba vyinshi kuburyo bimugora guterura urumva ni nkuko wewe bogushira donc wowe uteruye nk'ikintu ugasanga kuri kote yaco kimwe hari vyinshi kuyindi kote hari bikeya nukuvuga kote iriko vyinshi shi domine urumva rero nibaza ko sibo nabo urumva bararengego balance iragoye ya nico gituma ucu usanga baramuhana ugasanga cankagize nk'abagenzi babi avec nivyo bintu biko biraba camubwira ati fata risque haro nindi ndiyo numvise ngo kudafata risque muga sivyo ya nuko Marlin ariko avuga amajambo akomeye numwe mu bantu twashoboye kubona rimwe na rimwe ukunze kuvuga ibintu menga usa urafobeka canke usa n'ushiramwo akantu kugira umuntu azoze gutahura banza kumutwara igihe kitari gito nuko bashaka kumenya kuri Marlin nyuma yo gutwara agashimwe ka Kasama Song
niho twashoboye kubona clip video y'indirimbo indirimbo nashoboye guperforminga ku munsi wa finale benshi baravuze amajambo ko ajya amafaranga ashobora kuba warakozemwo clip video abandi bakavuga bati ise amashuga daddy atashobora sugar daddy bashobora kuba ari bamuhaye uwo mutaye ariko mbere ya vyose Marlin bafise abantu bamuri inyuma mbega bijya bavuga n'ivyo ushobora kuba wari ufise abashuga daddy canke warindira yajya amafaranga aze hamushobore kuduha clip je icambere ntabashuga daddy mfise ndabihakanye mbere ya kamera hama ikigira kabiri murabizi yuko clip video itwara amahera menshi naho yo bari visualizer nk'ijya mwabonye irasaba uburyo bwinshi irasaba ibintu byinshi kuburyo nibaza ko nayisohoye instrument app kuburyo sinibaza ko ajya amahera yonyene niyo ngo yokora ego nivyo yaramfashije yarampaye appui mugabo haragiyemwo n'ayandi mafaranga kubera je nari nsanzwe mfise projet yo kuzokora umuziki naho ntari gutwara kasam nari mfise projet yo gusohora indirimbo kubandanya nyene mbumuririmbyi nyene rero novuga ko yaranyapuye mugabo sinovuga ngo niyo ngo naciye ngo ngira ngo nkoramwo iki mugabo nayo ari mu vyaje kunyapuye arumva canoroherwa nuko hajya rero Marlin mwigeme nkawo kumva ko ushobora kuja muri rap mu kibano abavyeyi muri eglise bahora bavyakira birurushe kwakira ico gicapo cyo kumva ko umwigeme ashobora kuja muri rap atoja kuba umuririmbyi nk'abandi aririmba za R&B mugakaja muri rap hari n'abakunze kuvuga ko mubanza gufata ibintu bishobora kuba bibatera ijya morale kugira mushobore gukora mbashaka kumenya kuri Marlin wewe Marlin wa vrai barabimugendekera gute je ibintu donc ibintu vya rap ngene vyaje nanje vyarantangaje urumva kubera ko nkuko bivuze muri societe si ikintu gishoka cakiyigo n'ubu unye hariho nk'umuntu uzubona yinama yakambwira ngo nenga ivyo bintu ugira ngo bawacomye ngo ugwangahe urumva ngo bawacomye ngo ugwangahe ngo cenga gufata ngo yihe sorte ya drogue urumva ngo unywe ibiroko urabona urumva rero ufatanije niyo image abantu baba baguha nivyo nyene bituma ikibano naco kitakwakira n'ingoga urumva babona yuko umenga wigize umusazi urumva wikuyemwe ubwenge utangwe kugira vya bintu vy'abantu bacoma bagira iki urabibona utangwe kuzaga intoke ngo yo man urabona ibintu nk'ibi urumva babona umenga urabankiye pe urumva bavuga ati umwana wanahaka aranse kabisa bijya bintu nivyo atanguye kujamo rero ufatanije no kukuntu rero je cangira gospel baba banumenga shaka gupirata gospel urumva umenga happen ni gospel iri pirate ukuntu somehow umenga hari ibintu bitemewe muri eglise urumva mugaro ijambo ry'Imana rivuga ngo vyose vyaremwe nawe kandi biremerwa kuba ivyiwiwe urumva so je nkitangura abantu benshi n'ubu unye nakubwiye hari abantu benshi batabitahura bavuga ati ako nako nibiki urabibona mugabo peu importe nyene urabandanya kubera ko ubu ufise target canke ufise vision yaba ufise yuri kuraje nuko uri kuravuga amajambo akomeye uri kuradusigurira ati ntibiba vyoroshe ariko umwe wese arabihitamo nuko rero mbega hajya ko dusanzwe twumva abandi babivuga ngo biba bigoye kubona umukobwa wo mu haririmba rap fise umuhungu bakundana ngo akenshi ngusanga bigumira uko cyangwa ugasanga bari muri yamigo bakunda abakobwa bagenzi babo kuri Marlin n'umuso ushobora kuduha umuco kuko usanzwe uri ibyo cyo nabivuga ko bijya bintu byo gukunda abantu musanga ibitsina navuga ko ni possession nibifatanye n'ivyo umuntu akora ni navuga ko ni mwe mu mbizinjira mu muntu like that urumva kuko hari n'abakobwa ataraba happy bakunda abakobwa bagenzi babo hari abahungu ataraba happy bakunda abahungu bagenzi babo rero ivyo onye ça n'a rien à voir avec le rap urumva
hama icuko umuntu atagira umu boyfriend canke umu girlfriend wavuze umu boyfriend kwa je ndi umukobwa je sinobishigikira kubera ko je nzogira umu boyfriend kandi nibaza ko ni uburenganzira bwanje icambere sindi umurezi bien ca kabiri ndakijijwe ca gatatu I'll be a mom je nzo umumama urumva nzoba umumama w'abana so sinzi ku bandi bakobwa ngene bigenda like ahisemwo kwigumira uko akaba Paulo ni bisanzwe ukora na Paulo nta mugore yigeze azana rero ushatse uri umukobwa urumva icyo mujye bivuga ngo ivyababaye ko bajya bitubera akarorero urashobora kuvuga ati jewe I'm not planning to kugira umu boyfriend mugabo je I'm planning and kandi je nzoba n'umumama kandi I'll keep rapping ewan ku mystery yakaga yeah wovuga ati juko bizogenda kose yes Jento umukobwa 100% hama ndakijijwe ivyo izo ni nkemumbi izina rya Yesu nuko bashaka kumenya rero akenshi iyo twumvise rap benshi baca bumva ko umenga ni ikintu kiba cagenewe abandi bantu mbwa atari mu by'amashengero uhora uronka inspiration gute iyo muri studio canke uhora bikugendekera gute kugira ushobore kuja muri studio hamukarapa ugafata bijye duhora twumva zijya verse biblique kugira ushobore kuzigiramo igikorwa kiba corosha muri studio biba bimeze gute ago Jenny baza ko sigikorwa ciwaje igikorwa camwemuye kuko je numva mbaye inspire urumva ahanini igikorwa ntikibera muri studio ko ya studio ho ujana y'ivyo wanditse urumva ujana y'ivyo wanditse kiretse nk'amakaha hamwe usanga wandikiyeyo urumva rero je numva flow ziza nyene kweri nibaza ko ni igikorwa c'Imana Imana ni decidama ni decide kavuga ati aka gakobwa je ndagahaye kaze kirapire pe n'amaflonzo hora ndayagahezagiza uko kabishatse urumva sinovuga rero ngo ndikorwa kingura vyatarije Imana yaravyivuga ati kano gakobwa je ndagatayemo je ndamu blessing je ndamu blessing azo nawazo blessing abandi ya je rero je biranyorohera sana kweri nuko rimwe na rimwe doro tubona umenga umukobwa ashoboye kugenda muri rap hariyo ingeso zihinduka hariyo ukuntu inyifato kujya kuntu avuga kwambara ugasanga bavuga bati ntasubira gukunda kwambara amajipo ntasubira gukunda kwambara amakanzu usanga nyine acamera bakunze gukoresha terme ngo nk'abagangster wewe nkawe ivyo bintu wari usanzwe uyifise canke nawe vyakujeko ari utanguye kuja muri rap ne umugangster kwanza ni giki ubanza kumenya ico c'umugangster hama ubu turi muri monde aho fashion iyoboye namwe murabizi urumva hariho bon bien sûr sinovuga ngo urumva ngo ngwiki mugabo hariho nk'ubu mvuze ati nje kurapa muniro yo je no ita création sinovuga ngo nakurikije akaranga ku Burundi urumva je sinovuga canke ngo nambare hari ibintu nyene hari ibintu bitajana rumva rero novuga ko zijya style ntuzambara ngo kubera ngo you are gangster ngwiki oya uzambara kubera woroherwe nk'ubu je nkungiye kurapa nambara ipantaro kugira noroherwe urumva mugabo hari hamajipo nshaka kwambara urumva kandi bivana na preference je y'impuzu je nambara urumva nico gituma utotangara wundi munsi duhuye nambaye jeep urumva rero bon sinovuga ngo rap n'impuzu hari ico bihuriyeko ntaco bihuriyeko ni shwa y'umuntu yo kwambara mugabo novuga ko ni nka kurya umukinnyi wa football atagenda muri gukina football yambaye ibotine urumva uranzi kuzibana zijya botine bateramwe imiceri kubera iki umuntu ni kujya kunta mateni adasa umuntu wese yambara selo n'ingene aza koroherwa urumva ingene biza koroha urumva uvuze ati jewe nambaye uko ndaza koroherwa urumva nambaye uko ndaza koroherwa urumva sinocanza nawe nambaye dufate nk'umuntu agiye gukina nk'umuntu akina judo urabibona yambara ikimono urumva umuntu wese rero navuga yuko je nambara uko numva norohewe imyambaro niki
jena uko noroherwa niko nambara sinavuga ngo nguca wigira umugangster ya ubusanzwe uri umugangster nyene kaca nyene nuko Marlin uri umwe mu bantu twashoboye kubona mbere ko atwara rino higanwa yarasanze avuga ati ndizera kandi mfise ivyizigiro bivanye n'ubuhinga ndiko ndakorana n'ingumu ndiko ndabishiramo ati karonga shimwe nzogatwara vyaraboneka ko Marlin afise ivyizigiro niye experience woba warakuye muri rino higanwa kuva ari gitangura rino higanwa no novuga yuko kwera Imana ari umwizigirwa kuko nta plan nari mfise zo kuja mu higanwa mu ntango urabona hari ibintu umuntu agira akavuga ati ko umwaka utanguye arabona bijya bintu iyo umwaka utanguye akavuga ati reka ngire plan nzokora ibi muri plan zanje hari mwibe ariko hari ibindi bintu nyene tuntu nyene turyosha ubuzima Imana igenda irashiramo jiriganwa kweri nakantu Imana kweri ko kuryosha ubuzima yanyishiririyemwo nico gituma je nimunyirekereje Imana yarashatse kumezagira ya rero iri higanwa je novuga ko experience nagize nuko Imana yarashize hejuru kurusha uko narindi hejuru ubu unyatwa hano narindi siho narindi haba financially haba mu bintu bijanye na public ubu public yanje yaragutse cyane ya ubu unye kandi donc hariho nk'abantu ushobora kwitura akavuga ati uri naka reka service yawe nyaruke kubera iki urumva donc nyene bituma ushitsa ahantu utarinda nyene kwisigura ibintu byinshi urabibona novuga ko yarampaye audience kandi ya ikinini ni audience ego nyene utuntu tumwe ko twarahindutse nuko benshi bakunze kuvuga ko iyo umwigeme agira amahirwe yo gushobora gutwara agashimwe nkaka aca kora indirimbo nyinshi aca asubira gakora ibindi birushija Marlin tumwitegeye ko ibikorwa bingana iki canke muri gahunda yarasanzwe abifise mbega ho office management canke ukora ku gatwe kawe nje nkora ku gatwe kanje gusa abashaka kumfasha atari babandi bashaka ibintu byabo you are welcome murahaye kaze muze dukora igikorwa c'Imana kuko iyi message je nkerinze si wanje ni just kugira duha abantu bagira ivyizigiro basubirana ivyizigiro bumve yuko nyene hariho Imana kandi Imana ibakunda urumva hama ibikorwa navyo birahari ndanapanga no kubandanya nkora nibindi kandi bizoguma bibashikira ya nuko Marlin wowe azoguma yadutayemo ibiganiro azokwama yakoze nuko rero mbashaka kumenya zimwe muri commentaire zagumye zigaruka cyane baravuze ko uno mwigeme Marlin ashobora kuba yari afitanye indirimbo na Big Zoe umwe ni Big Zoe ashobora kuba yari muri jury habona ko yanamukeje kuba ashoboye gutwara kano gashimwe bashaka kumenya uhora wigira iki kuri bakuru bawe haba muri rap canke muri gospel muri rusange icambere naho kitari mu byo wambajije je nta ndirimbo abantu barabivuze ngo nikora ngo je nta ndirimbo twari dufitanye na Big Zoe ahubwo je ndifuza ko twoyigiranira urumva nta ndirimbo twari dufitaniye hama Big Zoe ni mukuru wanje ndamwigira ko ibintu byinshi uhereye kuri life uhereye ku bintu baririmba kandi nibaza ko ari mu bantu batumye jewe ndesida kugira kureka ubwoba kubera ko murabizi yuko n'aba legende muri gospel muri rap ya gospel nibaza ko ni umuntu namenye nkiri umwana gose hama nkamwumviriza nkamwigira ko antkafise ubuzima buri inspirant kuva kukunge nabayeho kuvyaririmba ikintu cyose ciwe kiri inspire nico gituma ça m'inspire beaucoup ndabaravye ndiga ndabumvirije ndiga ndabiyumviriye ndiga ndabibutse ndiga numvise indirimbo zabo ndiga kandi ndabakunda kandi ndabubaha gose nuko kuravuga ibintu bikomeye cyane nuko mu kurangiza ikiganiro cacu ndashaka kumenya ibintu bitatu Marlin gishika hano warutse ko nza kukubaza kubajije nanje ndaguhaye vyahindukiye uni jemba y'umujournaliste narinzi ko uza kumbaza
ingene indirimbo yanje kuri YouTube yitwa n'ingene channel yanje yitwa n'imbuga nkoresha ukungene zitwa ego ico ni cambere ni cucishura rero. Okay, indirimbo yitwa vyose vyanje iriko irakweza ukwezi ishitse kuri YouTube yanje yitwa Marlin Fosi, Marlin 4 na che bisigura Marlin for Christ. Vyose vyanje wanditse Marlin Fosi ucuyibona hariko iriko kuri YouTube, ugende muyumvirize muyisangize n'abandi abashoboye kuyitamba muyitambe, abashoboye kugira ama challenge muyagire mu ndungikira utu video. Hama no kuri Facebook ndiko nitwa Marlin Fosi, kuri Instagram ndiko nitwa Marlin Fosi, kuri TikTok ndiko nitwa Marlin Fosi, Marlin 4 na se bisigura Marlin for Christ. Nuko ndabwira ko ni Marlin twariko turayaga kuri binabiri. Marlin bashaka kumenya impanuro zitatu ushobora gusigira mu kurangiza ikiganiro. Batoyi bawe bari nyuma bariko baraza uba basanzwe bahora bumva ibindi bintu, nize impanuro zitatu ushobora kubasigira. Okay, impanuro ya mbere nuko tinyuka, nibatinyuke bashire ahabona ico batekeye, kubera ko nta muntu nk'ubu jewe canke wewe muri ko murajana n'umuntu ntiwomotegwa ico ashoboye, urumva kiretse adesize kugishira ahabona niho uca ukibona. Usenze nk'ubu jewe ko igituma muzi ndiko yanatinyutse nkavuga ati mumpe micro jewe ndababwire, urumva first of all nugutinyuka, urumva ukumva yuko you have something to show the world. Ica kabiri gira target, intego, urumva eske ivyo bintu ni bande ngomba kubiha, no bibaha gute, urumva no bibaha kuri réseaux sociaux, no bibaha hehe, noza ndaca kuri umwe, urumva. Okay, basha ikigira gatatu ni icahe, senga wizera Imana. Abantu benshi bazokwemera ibintu vyinshi ko bazogushikana muri Paris, muri Londres bakwemerere isi n'ijuru kandi batabikreye, ariko izera Imana. Namba ufise ikintu uri kurakora no munsi uri umunyempano kanaka, ni wizere yuko aho hantu ushaka gushika umuntu wenyene hagushikana ni Imana. Imana izogucira inzira, urumva ntiwemere nturondere succès à tout prix, urumva emera processus y'Imana, emera higucana ivyo kubwiye bikore, senga cane, ibisigaye rendez-vous au sommet. Nuko ndakubwira ko yari Marlin Fosi, niwe twariko turayaga kuri binabiri, umwe mu bigeme baruka gutwara agashimwe ka Customer Song, aho ubona ko ni mu gisagara ca Bujumbura, inkuru yasasigaye hose, ndetse ubona ko n'indirimbo yiwe vyose vyanje iriko iragenda irabwa neza. Ndakubwira ko simbira ku rubuga rwiwe ugashobora kuyiraba nawe ndetse ugasigiramo commentaire. Nuko Marlin dusezere kugira bamenye ati yari Marlin Fosi. Numvisu umumagara nanje nditaba, numvisu wundi gadiga nanje ndatwenga, numvisu wunyongorera nanje dumbira, ivyo twayaze ntivyaciye mu gutwi ngo biserukire mukundi, naramwakiriye ubuzima bwiwe nibwo mfise sinkirira ukundi, yambwiye ngo kamere naragukuye ko naguhaye ubuzima bw'iziriko bikumase ko ambwira ngo roroke cyane sinshonye ndivigiye ngo mfashe kuboko, nanje ni koko n'ubuzima bw'iziriko ndagumako obinzira y'urupfu naraye bagiye buzima bw'iziriko nibwo nakiriye n'intera nje imbere niko nimereye muri we nacitsinye guyihariye. Nuko asansara nyuma yo asante ndabwira ko commentaire zanyu zabizihanura zabizitwubaka biraheze bigatuma ibintu bigenda neza. Uwo ariko aradufasha kugira dushobore kuronka no mas ni Scott.